abakenyezi ngo ntibaserukiwe bikwiye mu bimenyeshamakuru bitandukanye. Aha rero ngo abarongoye ibimenyeshamakuru bari bakwiye kwikubita agashi mu kuza baraha akazi bakaha n'amabanga abakenyezi. Ibi rero akaba ari bimwe mu vyashikirijwe na Nestor Bankumukunzi arongoye ikigo kigenzura ibimenyeshamakuru CNC. Aha rero yishuye no ku bibazo bitari bike vy'abamenyeshamakuru, aho mbere yabasiguriye igituma rimwe na rimwe bashobora kubuzwa kuja gutohoza amakuru ku nkuru kanaka. Aha mbere yanatanze n'umuco ku bijanye n'abamenyeshamakuru bo mu kinyamakuru Iwacu bafungiwe i Bubanza, aho bari bagiye gutohoza amakuru ku bijanye n'umutekano muke wahavugwa, hakaba haheze mbere iminsi 16 bari mw'ibohero. Uyu munsi iki kigo kijejwe gufasha ibinyamakuru gukora vyisanzuye gifadikanije n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi, twasanze vyoba vyiza twotereza amaso inyuma tukagenda tukaraba ikibanza umukenyezi afise muri binyamakuru, haba mu burongozi bw'ibinyamakuru, haba guserukirwa mu guhabwa ijambo mu biganiro n'amakuru ashikirizwa, haba no mu guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu bamenyeshamakuru. Ico gikorwa rero tukaba tumaze iminsi tugikora. Uyu munsi tukaba twari turamutse turaba intambwe yo bimaze guterwa muri aya mezi 3 aheze, ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga. Uko rero twasanze bimeze, twasanze hakiri agahaze, impinga mbere novuga ko ikiri ndende, kuko gushika uno munsi abakenyezi dufatiye muri rusangi baserukiwe ku bice birenga gatonya 22%, mukaba mwumva yuko atana 30% turashikira, ariko tugashima yuko muri imyaka 3 iheze ari intambwe yatewe, kuko mu mwaka wa 2016 abakenyezi bari baserukiwe gusa ku bice 18%. Urumva yuko muri iyo myaka 3 hariho ibice 4% vyongeyeko. Tugashima kandi yuko mu binyamakuru bimwe bimwe nka radio na televiziyo vy'igihugu, nka radio Isanganiro n'izindi, ubwo n'uburero gusa ntanze, usanga ivyo bice biriko birisununura ku rugero novuga mbere ko ruhagije. Tukifuza yuko n'ibindi binyamakuru vyogerageza gukora vyisunga ivyo vyamaze gutera intambwe, kugira ngo umukenyezi aserukirwe mu binyamakuru ku buryo butandukanye. Hanyuma ikindi naco wavuze uti hari aho abamenyeshamakuru usanga batemerewe gushika nyezina aho habereye ikintu kanaka bagomba kumenyesha. Ibi rero ndabibonamwo imice kubiri. Abahinga mu bijanye no kuhangana n'ibiza baravuga yuko imbere yuko aho habereye ingorane kanaka batoce bashoka bareka abantu bose n'abamenyeshamakuru barimwo ngo bashoke bashika. Kubera iki? Harawusanga ico kintu catumwe ari umugizi wa nabi, nimba hari bombe canke iki imwe gaturika, ugasanga kumbure ntibaratohoza ngo bamenye ko atazindi bombe zihari. Akanakaroro ntanze, ico gihe muramaze kubona ko baca bahakikuza kugira ngo abantu bashoke bisukayo, kugira ngo habe izindi ngorane. Ivyo rero ni ibintu bikorwa aho Iwacu n'ahandi hose, byo bita barisage, baca banza kubuza abantu kwashika. Habaye imyuzurira canke ibihomoka, ugasanga abantu baciye bagenda bariruka n'ingoga ari benshi n'abanyeshamakuru barimwo, ugasanga kumbura ivyo bihomoka ntibiraheza gutemba, ugasanga rero kumbure ubuzima bw'abantu barashobora
barashobora kuhasigara. Ibyo ni ibintu bikorwa abahinga b'ivyo ndabivuze nk'umuntu yavyize kirazira kucureka abantu bashoke bashika. Ariko rero novuga yuko mu gihe amenyesha amakuru ariko barondera inkuru barafise uburenganzira bwo gushika aho hantu, ariko nabone babanje kwikingira. Wavuze abantu ko mu rusanga bagandaguwe hirya no hino, ubaje ikibazo gikomeye cyane, kuko twebwe nka sense, twebwe nk'abantu bazi uwo mugeni ukorwa, turababazwa no gufata nk'ikiziga cy'umuntu ugasanga muri televiziyo bagira icyo bita gros plan, bamwerekanye gutyo. Muze murabe mu mateleviziyo akomakomeye ku isi, nta na hamwe ni hake uzobona berekanye ikiziga cy'umuntu gifukuye. Mugahi wacu birabaje kubona byarashitse, tutiyumviriye nyene kubura, tutiyumviriye abafise imitima ihuha, tutiyumviriye abana bashobora kubona ikiziga bagahamuka. Ivyo rero amategeko agenga ivyo ahari arabuza kwerekana umuntu yitavye Imana nabi gutyo, bimwe bituma benewe bahamuka canke n'abandi bose bafise umutima rungu. Iwacu amategeko ntabitomora neza, mugabo ivyo twebwe muri sense tuvyumva yuko bitokorwa. Abantu bitavye Imana murazi ko dutegeza kubaha no kubahiriza, ariko simvuze yuko amenyesha makuru batoronka uburenganzira bwo gushika habereye inkuru kugira ngo bayerekane, kandi no kuraba mbega werekanye ikiziga gifukuye ukagira gros plan kuri visage y'umuntu, mu maso umuntu yitavye Imana, uba ugomba gushika kuki inkuru buri kuratanga niyi. Ivyo rero birafise ingene bikorwa, two kubahiriza rero umwuga w'abapolisi bajejwe umutekano, ariko natwe kandi tugakora twisunga amategeko agenga umwuga wacu. Kijanye n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru, kumbure nta byinshi mpava ndakivugako kubera sindamenya neza ikibafunze. Bafunzwe kubijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, aho twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa, ariko bafunzwe n'ibindi nkuko meje kubivuga mu mwanya waheze, umumenyesha amakuru akoze ikosa ritajanye n'umwuga wiwe afatwa nk'umwene gihugu asanzwe. Rero nta byinshi no bivuga ko uko gushika no munsi abamenyesha amakuru muri sense ntituramenya ngo tumenyeshwe neza ikibafunze, ariko novuga yuko mu gihe amategeko ategekanye kuko zikosa kanaka rihanirwa, ikigo sense rero nticovuga ngo itegeko kanaka ntirikurikizwe, twoba tugiye guhunyanga uburenganzira bw'abajejwe ico gisata.